abantu ibintu byo kwankana, dukwiye guhimiriza abantu mu byo gukunda. Rero nka remarque no guha uzobigabanye bijya bintu sinebwa twari bwahure banzo nyumviriza mugo apana kuhi kiganira abantu batuka abantu bacafuza abantu kuko kawaida n'amategeko hano umuntu yatanze ijambo bro bisigura yuko umushikirizi w'igitusi niwe mutukanye wewe wagitanze igihe kiganiro maze kubona ibiganiro birenga nka bitatu nitwaje mu rubanza ariko uzobigabanya n'undi mugenzi wazobireka nta mpamvu nimwe kubera ko twese tuzopfa kandi tugwanira idrapo ryacu nta mpamvu nimwe yo gusuzugurana yo gusubizanya hasi. Yes. Assalamu alaikum kwa Islam. Nubwo amaso yateye no gushima Imana kuba tukiri bazima kwa twese hano nibaza icyadukoranije hano twese turakizi murabizi yuko twese indirimbo nzo lanshinga ku munsi w'ejo ahanyene mu kibanza cyo kumutwenzi abaririmbyi tuba turi kumwe murababona hano nizera neza yuko twabanza kubashimira d'abord ko mwashisenga kubera ko mudushigikira kuva ataho turava gushika naho tugeze urumva ivyo nivyo kwishimira Imana ibahezagire cyane. Rero kubw'ivyo icadukoranije hano niyo clip video izoba hano kandi apart ya video tuzokwerekana turafise kandi n'abarimvyi bazoperforminga hano. Je sinaza kunza kuvuga byinshi turashobora guhijambo nyine kibanza nawe akagira icashikirije hama kandi namwe bwe mukaza kuronka umwanya wo kutubaza ibibazo kugira ntitunatema hano. Je nkaba nitonze Jimbere Manuel nkaba ndi assistant manager wa Kujananga Business. Nkuko twama twabikoze Kujananga Business yamishikira abacuranzi b'abarundi Mushingana Bifese yaratwegereye aratubwira igikorwa ciwe turabona ko ari igikorwa ciza cyane aratubwira ko azora kubona abaririmbyi urangiranwa mubona babigira babikora neza bari ngaha n'abandi batari ngaha kumva zitabavuyeko tubona yuko twobashikira nkuko twama twabikoze tugira amahoro. Urakoze cyane ku mijambo Amifro d'abord nawe wampaye mvuga akajambo ndi ngahanye naje gushigikira kuko si concert yanje ni video launch ya y'umugenzi wanje Bface ari mu bantu bafashije cyane ari no mu bantu bamimirije baranyakuraje cyane kugira ashoboye gutangura umuziki akariwe introduce n'indirimbo yanje ya mbere so sinabaswe ari ikintu yose abango ndamwanyire so anirindi ngaha kubera naje kumushigikira iyo concert y'ejo nzuririmba ndirimbo utwi wanje j'espère ko abakunzi banje bazoryoherwa hanyuma hanini mugabo no batumira kuza dushigikire hamwe uririmbyi wacu dukunda cyane Bface ego ndabaramukije wese ama icyo nohera ko urubanza rw'umugenzi wawe bari urubanza rwawe niko abarundi bakunda kubivuga kandi ndabashimira abajournaliste bose bashenga ndetse n'abaririmbyi bigoye bagashanga ndetse nabo bitakunze ko bashika kuko gushigikira igikorwa cy'umugenzi ni imwe navuga bari urubanza rwawe rero turi hano kugira ngo tumushigikire umvukanyi wo dusangiye umwuga ikintu numva novuga nuko notumirira abantu baza ari benshi kuko murabona abarimvyi yagerageje kwegeranya ko n'abarimvyi babikora neza nko ku ruhande rw'iwanje jewe nditeguye kuba umunezero abahora babibona kuri stage barabona nyene tubikora nzoba ndi kumwe na Melanin Boy We Love Music twese turakwiye muzobona indirimbo naririmbye ndi jenyene munyizo Melanin yaririmbye ari wenyene ama ndetse muronke na za ndirimbo twakorana nka We Love Music ku bantu bari bafite ikibazo bibaza ati mbe ko bashize kizina ry'umwe We Love Music izobiboneka rero bamenye ko izoboneka We Love Music muzozibona indirimbo twakoranye ndetse munabona indirimbo twakoze umwe ego numva icyo nokora ari gutumirira abantu kugira baze barabumunezero zo guhari turabe kandi niyo clip video ya Bface on the floor natwe ni turayibona tuyindiriye ego numva no tumirira abantu basi ndabaramukije njene twakiriko Aki Badman kuva muri Binman Boy numva ata amajambo menshi mfise yo kuvuga uretse gutumira abantu kuza bakatwereka urukundo
bahora bidoga abakunzi b'umuziki wacu yuko hama haza abanyamahanga gusa. Iyi concert irimo abarundi gusa. Bface yarabikoze aradushyira hamwe, rero numva no batsumira bakatwereka ujya mutima ajya amajambo bahora bavuga bakayagaragaza by'ukuri ko badufitiye ubwo rukundo. Urakoze. Mukije cyane nanje nabyishifise byo kuvuga ko byinshi numva babivuze. Twese turinda nk'abarindira ngo dushikikire mugenzi wacu dukora umwuga umwe. Nongera ndamukeza kuri iki kintu ashoboye gukora. Je ku ruhande rwanje as Melanin Boy je ndi ready nditeguye, no ku ruhande rw'umuguro w'umuzika nkuko twama tubikora. Imana izidutiza ubuzima, je tuze tuhashike tumeze neza, atawugwaye tawafyutse amaso cyane ngo byakabona abafana. Ego hama ndabashimire cyane abanditsi n'abamenyesha makuru mwashoboye gushika ngaha, muriko muragenda mutanga inkuru hirya no hino kugira ngo abakunzi b'umuziki w'u Burundi bamenye ibizoba biriko biraba ku munsi w'ejo. Nongere nanje ndabatumirire cyane, urakoze cyane. Twabwiye abafana bacu ni bya bindi nyene, ahubwo gusa nibo bo kwikebuka, ibyo dukeneye barabizi. Nta kintu na kimwe kiryohera umu artiste kuririmbira intebe vraiment. Urumva ko bisarisha kandi akora ijoro n'umurango, ibikorwa bibanezereza, yashizemo na budget. Rero kubw'ivyo nta birenze kabisa, ahubwo tubahamagarira gukunda ivy'iwabo. Patriotisme nicyo kintu ca mbere. Nibaza yuko umuntu azi yuko ari umurundi 100% nta muntu akwiriye kumwigisha gukunda ivyo ngaha. Rero kubwanje ndabatumire, nta birenze ibyo kabisa. Sinzi ko ari ikibazo nibagiye kwishura. Wavuze ngo kubijanye na message niteguriye gutanga, twama twazitanze. Uzoza ntaca azoyumva kuko ndayitangiye hano, urumva nzoba mejeje show itaraba. Gufasha tuba tukunze gufasha kuko twese ikintu kizoba catumye twideplasa tuza kuririmbira ngaha nikora Bface. Uratahura, nta numwe yaje kuvugana n'umuntu ngaha ku mutwenzi waje kwakorera concert. Ni Bface bavuga ikituzanye ngaha twese azoba ari Bface, ni video ya Bface. Savede nimba nzoba nje kuririmba, nzobanje kuririmba kora Bface yabinsavye, nta paske umuntu wo ngaha ku mutwenzi yaje kundondera ngo akorere concert. That's why tuvuga gufasha, paske yakoze yateguye igiteramo aravuga ati shaka mugire ava premiere muri ibi mbere yuko ndirimba, uravyemera. So ni nuko naho umuntu yaza guhemba amahera, guhemba kashe yawe ukayiguhemba yuzuye, ushaka kumubwira ni kora ari wewe sishaka kuza, nandi ukavuga ati nzoza kubera ari wewe. Ivyo bindi navyo vy'imifuko nibaza yuko amakontra yose ari confidentiel. Yaba ari Bface amemba kora ari concert yiwe, yaba ari Brand y'abarinde, ntarari umuntu avuga amahera baba bamuhaye. Yes, uno munsi turibaza ko je atamemvye. Ngerageje kumwunganira. Tuvuze gufasha, en fait nkawe uje kundondera cyangwa uyu cyangwa uwundi, mwese sishobora kubacaginga cyo kimwe bivanye n'icyo duhuriye. Ejo wewe nshaka gukenera umujournaliste ujya akora iki, dufate nk'ubu yabari Emma yaturonde, tushaka kuvuga ati ko kijya kibanza cyo kumutwe dushaka kukirondera natwe, reka ntitumuca amahera amwe ntayo twoca ubundi muntu tukazi kumure agomba kudutora sata mu kindi gihugu cyangwa Bface on the floor. Ejo nshaka gukora concert, nshobora gukenera kumushira mu ndirimbo, nshaka gukenera n'ibintu byinshi nshaka kumukeneramo. Rero kaya ka envelope aba yaduhaye wenyine ubwiwe arabizi ko atari amafaranga dusanzwe dukora. Nuko tuvuga duti ejo canke yejo nawe tushaka kumukenera, twamubwira ati bro ndakeneye muri iki mugabo aka envelope ndazi ko atari byo kwiriye mugabo nzogerageza umurasi nayo igitoro ya kandi ni investissement à long terme dukura mikindi kintu natwe parce que turakenera n'ivyo muri rusange. Bisanzwe no listen, bazinyumvirize d'abord sibyo, none nyumviriza hano. Urumva kenshi ingene bimeze, mwese nimwe mwiriwa muravuga ku mamedia abaririmbyi b'Abarundi fo ko mushigikirana tugera hana. So kugushigikirana kuba wumva yuko hagiye mwiyo bije, wumva hari ikintu kizovamo kimwe gusa, agaciro k'aba baririmbyi kose ndakazi. Ivyo kiriko amaze gukora ndabizi, ivyo Fernando canke Mokenzi canke Gusto yakoze ndabizi. Sindi tayari kubaha ivyo bakeneye mugabo uko biri kose ndagerageza. Ari naco gituma uno munsi nimba Fernando yavuze ngo yaje gufasha jewe, ni kwera urubanza rugwe wanje. Ndashobora no kubona muhahemvye 100%. Amahera akeneye biguma ari ugufasha kuko none ayamuha nkamubura. So kubw'ivyo rero nibaze ko tudakwiye guhimiriza abantu ibintu byo kwankana, dukwiye guhimiriza abantu mu byo gukunda. Rero nka remarque no guha
uzobigabanye bijya bintu sinebwa twari bwahure banzo nyumvira siporo mugo apana kuhi ikiganiro abantu batuka abantu bacafuza abantu kuko kawaida n'amategeko hano umuntu yatanze ijambo bro bisigura yuko umushikirizi w'igitusi niwe mutukanye wowe wagitanze igihe kiganiro maze kubona ibiganiro birenga nka bitatu nitwaje mu rubanza ariko uzobigabanya n'undi mugenzi wazobireka nta mpamvu nimwe kubera ko twese tuzopfa kandi tugwanira idrapo ryacu nta mpamvu nimwe yo gusuzugurana yo gusubizanya hasi Dramatina Kiriku na Double J ni kubera genda bibutse ko yamari muri film so kubw'ivyo ni Dramatini yari ngaha ntari mu Burundi hama ndabona we yafatiriwe gatoya sinibaza yuko barenze bemera kuri afishe boreka kuhashika kubera ko bose n'abagenzi banje kandi tubanye fresh ibikorwa tumaze gukora na Sibike rero kubw'ivyo nibaza yuko nta muntu umwe akwiye kugira amakenga ngo nuko batabonetse no munsi ni nkuko nabo batari kuza ariko ejo bakababona kuko nabo nibo hemukira abafana babo barazi ko ari bo baririmbira amakenga yiki kijanye na cyane cyane ko twicara twashaka ruwati haravuze ko hari tukakira kuza ko mu misi gakino kinye babonye kuri afisha ari kwa bagira kumbure azoza canke kuba yarinze aja amakenga abatoza kuba yarinze yemera kuja kuri afishe ni kubera ko twabiyazi abafana biwe canke abafana biwanje canke abafana baba n'ubuso bari kuri afishe bazoze kandi bazogirwa gose kuri performance zacu